umunsi dusanzwe dutanguza icese ku ncuro igira 12 ukwezi kwahariwe ibiharuro mfatirwako na ndangashusho z'ubuzima bugize igihugu cacu c'Uburundi. Notangura mvuga nti gukomeza gutororokanya ibiharuro mfatirwako na ndangashusho mu guteza imbere aho hose bitororokanywa kugira hashirwe ahabona ibipimo vy'amahangiro y'imbonakazoza y'Uburundi, ni ukuvuga igihugu cifashe mu mwaka w'2040, igihugu giteye imbere mu mwaka w'2060, nico civugo ihuriro ry'ibisata bijejwe gutororokanya no gushira ahabona ibiharuro mfatirwako na ndangashusho mu gihugu cacu c'Uburundi ryatoye mu guhimbaza icese ku ncuro igira 12 ukwezi kwahariwe ibiharuro mfatirwako na ndangashusho mu Burundi. Kuva mu mwaka w'2007 hagiyeho itegeko rijejwe gutunganya ingene umwuga wo gutororokanya no gushira ahabona ibiharuro utegerezwa gukorwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Bwari ubwa mbere turonka iryo tegeko, haragiye harabaho n'ayandi mategeko aryuhira, hanyuma habayeho n'impinduka z'ibisata vyari bijejwe gutororokanya ibiharuro mfatirwako na ndangashusho mu gihugu cacu c'Uburundi, na cane cane isubirwako ry'ingene ikigo ca kera cahora citwa ISTEBU gitegerezwa gukorwa, gitegerezwa gusubirwamwo kigatororokanywa neza. N'ubu giheruka gusubirwamwo gihinduka ikigo c'igihugu kijejwe gutororokanya ibiharuro no gushira ahabona ibiharuro. Ivyo ni mu bijanye n'amategeko. Ibindi rero vyagiye birakorwa nuko mu bushikiranganji bwose bugize ubuzima bw'igihugu cacu c'Uburundi hashizweho ibisata bijejwe gutororokanya no gushira ahabona ibiharuro mfatirwako na ndangashusho muri ubwo bushikiranganji. Aho ni kuva mu mwaka w'2012 niho mu nama shikiranganji yariko iraba mu kwezi kwa kabiri hafatwa iyo ngingo yuko mu bushikiranganji bwose, kubera gutororokanya ibiharuro ntivyari gukorwa n'ikigo gusa ca ISTEBU muri ico gihe ngo bikunde, hacafatwa ingingo ko no mu bushikiranganji bwose hagenda hajaho ivyo bisata. Baca basaba ikigo ISTEBU yuko gifasha mu kuza kirakarihiza ubwenge abo bagiye muri ivyo bisata mu bushikiranganji. Abo rero novuga yuko bagiye barashirwaho uko umwanya ugenda uragenda, nuko umushikiranganji bunaka ariko aratahura akamaro ko gushiraho ico gisata, akamaro ko ibiharuro bitororokanywa muri ubwo bushikiranganji. Ubu rero uno munsi muri uno mwaka w'2023 ubushikiranganji bwose bugize leta y'Uburundi burashira ahabona bukongera bugatororokanya ibiharuro bijanye n'ivyo bisata. Ibiharuro twatanguye gushira ahabona ni ibiharuro bitororokanywa bigashirwa ahabona buri mwaka. Ubu turavye intumbero abadutwara bariko baraduha, turiko turagira inguvu kugira ngo ivyo biharuro dushobore kubitororokanya no kubishira ahabona ku rugero ruri musi. Dushobore kubishira ahabona nko buri kwezi nk'uko mu kigo INSP tubigira mu bisata bimwe bimwe, nk'ibi bijanye n'ibiharuro vy'ibiciro vy'ibifungurwa, ivyo tubishira ahabona buri kwezi, n'ibindi biharuro dushira ahabona buri mezi 3. Ubu rero tugomba yuko no mu bushikiranganji uku turiko turabikora mu kigo INSP no mu bushikiranganji abariko vyokorwa nabo nyene bagerageze kugira ngo bafashe abafata ingingo ko boshira ahabona ibiharuro ku rugero rwegeranye, ntiturindire umwaka, kuko
amategeko y'u Burundi dukurikiza atubwira ati iyo ufashe ingingo yuko uzoshira ahabona ibiharuro buri kwezi nuko ku itariki 15 z'ukwezi gukurikira ivyo biharuro biba vyasohotse. Ufashe uti nzobishira ahabona buri uko amezi 3 aheze nuko iminsi 45 ayo mezi 3 aheze ivyo biharuro biba vyasohotse. Ufashe yuko uzobishira ahabona buri mezi 6 nuko amezi 3 ayo mezi 6 aheze ivyo biharuro ubishira ahabona. Ufashe yuko ubishira ahabona buri mwaka nuko mu mwaka novuga nk'umwaka wa 2023 nk'ubu turimo ibiharuro vy'uno mwaka wa 2023 tutezwa kubishira ahabona imbere yuko umwaka wa 2024 uhera. Nk'ubu muri uno mwaka no kuvuga ibiharuro turiko dushira ahabona ibiharuro vyose ibishikwa ku rugero rw'umwaka ibiharuro bitororokanywa mu bushikiranganje nangaha mu kigo vyo mu mwaka w'ibihumbi biraba umwaka wa 2022.